abana bawe ubigishe gukora nibuze n'abandi ko umuntu yobabwira cyane cyane bajya abarundi bigira ngo n'ababosi bari mu gisagara hari ukuntu asanga abana babo babadehisha cyane abana batsakumenya gukora uhere ku bikorwa byo mu nzu ibintu byo kukoza amasahani gukubura kumesa uko bitagoye nko kumesa ari machine guteka utuntu tworosha akaba ari hohera kumbure ibintu nk'ivyo bagifite imyaka kumbure 10 n'ingaho ukaba uri kurabibigisha hanyuma ukabigisha gukora ndagwa nk'akarorero nk'uyu mwana afise imyaka 15 afise ahantu aja kuraba abana ntabwo ari nk'ubuyaya komutere kwanza akazi kiwe wewe agenda amasaha y'umugoroba umugore akorera abana abagiye gukora ibintu by'amasiporo mu ijoro hanyuma agasika ryamitse abana mugari no kubera kizira gusiga abana bonyene mu nzu umukobwa ca yicaraho akaraba ko abana nk'ubacunze mugabo atari karabagaburira cyangwa atari karabahanagura umva subuyaya komutere umugore amara isaha imwe amasaha abiri akabagarutse umwana agaca ataha urumva aho ndaja kuvuga ibintu ukora muri kurakora ku kazi ikindi akora ubu ngubu ni kuwa Mungu je mvuye kumutora kubera wewe arateba kuri eglise kubera aba akora hari utuntu two gufasha abakora kuri eglise aba volontaire ushobora guhitamwo bya byo gukora mu bana canke kwakira abantu canke muri bijya byo ku muziki sound system canke we yahisemwo gukora nk'ahantu ameze nk'aga akantu k'igikoni niko novuga ka restaurant umva ko akonako haba hari ibintu byoroshe guteka hakaba n'agakahawa n'akacayi akiga ivyo bintu ico rero bifasha icambere nivyo yakarambwira ngaha yuko ikintu cambere wiga nk'akarorero kutonda ku kazi ku masaha kuvyo navyo abarundi kesho usanga bitugora iyo tuvuye iwacu utamenya amasaha ukamenya kuri samba ningaha kuri indi samba ndaha ibintu nk'ivyo ikindi uriga ibintu byo kuvuga neza karibu nimuze hano umunsi wanyu wiriwe gute nyene mubona byo kwakira umuntu umukiya unezero ukamuryosha urakoze wirigwe neza ibintu nk'ivyo ukiga gukora ico kintu muri ko muratanga ari gukora ikahawa burya nayi n'umwuga aho imashini bakoresha ushobora kugenda ukavyiga utanze amafaranga ariko bakavyigira ku ahantu aronka experience kandi umva uburonse experience ushobora kuza gukoresha ahantu hari ahindi restaurant kuko umva uba warabikozemwo uburonse n'ikintu bita reference ino iyo ugiye kurondera akazi kenshi barakubaza hari handi wakoze yego wakoze biki bakavyandika okay d'abord ufise work bita work ethics umuntu ukunda akazi ikindi bashaka guhamagara uwo muntu yagukoresha bakamubaza yakora gute bakavuga ati uyu muntu akora neza n'igitangaza donc birafasha ibo bintu vyinshi cyane ushobora gukora amafaranga ivyo uwo mugore arabira umwana aramuhemba amadolari numvise arengeye kwisaha akora ayarengeye ayo ujya mwarimu bakutsa kivi mu Burundi bakorera mu kwezi iko biri kose arengeye amadolari 5 canke 10 kumwe n'amadolari 15 kwisaha hanyuma akikora utuntu twiwiwe nk'umushatsi ntigera ngora ngo papa nkeneye ibintu by'umushatsi we arimenya hanyuma ivyi kuri eglise kameme n'ukuntu gufasha ntane volontaire kuri eglise nasi ntabwo ari business ico gihe sava no ku volontaire ngani vyiza urasha no guronka abagenzi urumva nku ahantu rero umwana ucu hagiye gufata nkuko uri mu muryango nawe cyo kimwe n'abajyana mukora ku kazi kose bazaba abagenzi wongejeko ibintu nk'ivyo donc ufise umwana akuje imyaka 12 no kutangura ariko woraba kumbure amategeko ajanye n'akazi mu gihugu ciwanyu hariho imyaka umuntu atariko kureka ikintu runaka canke runaka ico no kubiraba neza ibigo vyinshi baranka ico bita child labor gukoresha umwana mu bikorwa biruhisha ivyo no kuraba ko wavyubahirije ariko keshi na keshi
nta muntu akwemera gukora iyo myaka utayikwije, kuko na cyane cyane bakarera umukoresha. We ntabwo uri umukoresha w'uwo mwana, no umukoresha n'uwundi muntu. Icyo gihe umukoresha ivyo arabiraba, numva bitoguhangayikisha, urashoboye kugenda kuva gifite imyaka 12 yatakugenda ngo none hano nta kintu nokora. Ikintu cya mbere gukora gifite imyaka 11 ariko yararekuriwe ko ari gutembereza zijya mapuro muri quartier, nta mafaranga arimwo, ariko uragira exercice, kwimenyereza kutambuka no kwimenyereza gukora udufaranga twiwawe, ukakwicara kuri televiziyo. Mukuru we afise ubu imyaka 20, wewe na nyine yatanga afise imyaka 15 n'itandatu. Wewe ni vyinshi atangora ko asa n'uwimenya, no kuvuga ariga kuri kaminuza, mugabo amasaha yo ku mugoroba, amasaha yo ku gatandatu no kuwa Mungu no mu buruhuko afise ahantu aja gutera ibiraka. Bo nivyo nkuko navuze, no kuraba igihugu urimwo bivana n'igihugu urimwo, ubuzi bwinshi abantu bakora n'abana bato n'nk'ivyo vyo gutemereza impapuro. Ivyo definitivement n'abana batashobora kubikora, nawe ukabafasha nk'umuvyeyi kugira ngo mwe muragorora muri quartier, mwe muragorora imitsi. Ibindi nivyo byo kuraba abana, ivyo birarekuriwe. Ndibaza imyaka irenze 14 ino, kubera ino umuntu ari musi imyaka 14 ntarekuriwe kuguma muhira wenyene, n'ahata mwana yoba hari umva ntiwo muhusigana umwana atabikora no kusigara muhira wenyene. Kenshi rero novuga imyaka 15 batangura gukora utuntu. Ari abantu usanga bakora mu maduka, bariko bajyana mu maduka nyene, baba bari kuri gishe, abo barahari. Kwanza umukobwa mukuru niko yaragakoze, mugabo siko yatanguriye, munagamwe niko yatangwa, mugabo yaragakoze. Hanyuma umukobwa w'umugenzi w'uyu nawe nyene ni kari karakora, kandi yavuze ko bazoraba ukuntu n'uyu bamushiramwo kumbure akuje imyaka 16, kuko ho bafise ushobora kuronka amasaha menshi, kandi haba ari amasaha y'inyuma y'akazi, y'inyuma yo kuyishure. Inishuri haza saa 3 n'igice, saa 9 n'igice, nago bivuga 3 o'clock muri gate mu Kirundi, saa 9 n'igice babahejeje. Umwe utangura nka saa 10 kaza sepasa saa 3 z'ijoro. Amaduka menshi niho yugara ayagurisha ibintu vyo kurya, nk'akashobora kugakora. Hanyuma kuwa gatandatu abana iyo dakora amasiporo nta kindi baba bafise bakora, agaca agenda akagakora, canke yakoze siporo mu gatondo agaca akora ku mugoroba nyuma ya saa 6. Hanyuma kuwa Mungu kumbure akaruhuka. Ivyo muri ipanga, mugabo kwigisha umwana gukora utuntu birafasha. Ufise imodoka, ufise umwana w'umuhungu ufise imodoka, uwanje acafise imyaka 8, bon nta vyinshi ndiko ndamwigisha, mugabo ukamwigisha gukoresha utuntu two muhira, izo za tournevis, ispanere. Naho guri ikintu je murangena nkagura utuntu tw'uduprojet tudafise akamaro, kugira umwana amenyere ingene batera umusumare muri garage. Usanga harimo nk'ikintu c'ikibaho n'imisumari, umwana akiga gutera imisumari atidoze ku kuboko, umwana akiga kwinjiza yo tournevis akayisohora. Utuntu simple nk'iyo tugiye kuri aho bajya bagira igitoro, nka mu mwana akaba ari bagishirayo, byoroshe. Mugabo duke bose ndabigisha gusubizamo ipine, navyo nkunze gukora. Ino inama pina kunze gutoboka, mugabo ukageza kumwigisha utwo ushoboye kuronka kugira ngo akore ari umwana ashobora kwimenya. Umugize igiteketeke usanga nk'iyo bikugoye wowe ntubuhari, usanga natacu yimariye, kandi urumva ntituzokwama tuhari, Imana niyibizi. Mugabo umwana kumwigisha kugira ngo akore azi utuntu duke utuzi ukatumutransmeta, ututazi ukarondera ahandi yotwiga ibintu nk'ivyo. Sawa rero, mugira umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.